uboneka mu mugwi Nserukira Intamba mu Rugamba harabo canke bigaragara ko hari bamwe mu barundi usa nkaho utanguye kurambira basa n'abadashimishijwe resultat za equipe nationale Intamba mu Rugamba ku rugero rw'uko tubona uguterana amajambo kwa bamwe canke abandi ariko tukibaza tuti uyu munsi hoba hageze ko equipe nationale itangura kuba intandaro yiterana amajambo canke no kudacana uwaka kwa bamwe ku bandi dusanzwe tubona bafise power runaka ku mupira w'u Burundi muri rusange. Reka ndakivuge muri buno buryo bwa mbere na mbere nuko buri murundi wese aratahura ico equipe nationale iri kwirakora muri kino gihe dufise iritambi ibiharuro bibi vraiment mu kibuga uravye match duheruka gukina par exemple nka zine ziheruka zose twarazitakaje uretse ko urundi twari twakinye n'igihugu ca Mauritania twari twanganije ubusa ku bundi urabona ko muri rusange ntare ziza dufise muri equipe nationale ariko kandi uko biri kose dufise abamenyereza bahawe equipe nationale kugira ngo bazane impinduka badufashe kugera mu gikombe cyakana nivyo bo baratubwira ngo ni murindire gatonya kubera ko twebwe dufise ico twabemereye cyo kubashikana muri kan ibindi mubanze mureke tumanze tubikurikirana ku rundi ruhande ariko subije inyuma gatonya ku mugabo witwa Etienne Ndayiragije nkaraba uko twari ko turitwara ubona ngo ibyo twakora n'ibyo turiko turakora kugeza kakanye birasa naho menga bisa n'ivyasubiye inyuma gatonya rero abarundi bose uretse n'abandi bagiye batandukanye biragaragara ko wategerezwa kurambirwa n'ivyo equipe nationale ziriko zirakora canke se ivyo equipe nationale yacu iriko irakora bivanye nuko atareze tubona zisa n'iziyongereye zije imbere tubona mu kibuga uwo munsi uraraba match bakinye na equipe ya Mauritania baragukiniye match uravuga ngo Intamba mu Rugamba zasongwa Patrick ziraciyubaka nta kibazo na kimwe baragiye kwa Cote d'Ivoire batsinzwe igitsindo kimwe uravuze ngo bari bagerageje bakinye football nziza mugabo biranse ko dushobora gutsinda match hanyuma barabandanije kugeza aho bageze ku rukino rwa Gambia wibaza ngo eski ivyo bari bakoze imbere ya Cote d'Ivoire n'ivyo bakoze uyu munsi nibihe byari byiza ukabona yuko mu vyukuri ivyo bari bakoze imbere vyabaye byiza kuruta ivyo bakoze uyu munsi buri munsi tukabona amakosa amashaboneka mu Ntamba mu Rugamba buri munsi urukino rundi amakosa amashasha kumumenyereza amakosa amashasha kubakinyi n'ibindi bigiye bitandukanye ukabona ngo uko biriko biragenda cyangwa uko iminsi iri kwiregera imbere birasa nahata nyungu turiko turabona muri equipe nationale shasha isa naho bo barigiye ku makosa y'insinzwe twarose muri match yaheruka ni match tuje gutsindwa uyu munsi rero birasa naho ni ibintu bigaragara n'amaso ko kuba atakintu kiriko kiraza nka evolution muri equipe nationale bitegerezwa kubabaza bamwe mu basanzwe bakunda mu guserukira igihugu bivanye nuko twari tubona mu myaka irengana ya ni resultat yo mu guserukira Intamba mu Rugamba novuga ngo ibabaje abatari bake ariko kandi abatari bake bashobora kwibaza ati niki gitumye ino dossier muyizana no munsi ubwo Intamba mu Rugamba zari zigezweho nyuma yuko ku munsi wejo w'Imana uheze hiriwe haravugwa ibigiye bitandukanye na cyane guterana amajambo hagati yo zarike zigenza mu guserukira igihugu Intamba mu Rugamba Saidoni Bazonkiza bon bigaragara ko novuga ngo rishara turondere buriya butumwa bwa Saidoni Bazonkiza kumbure tunagaruke kuri reaction yabaye niyo novuga ngo ituma agenda byita guterana amajambo kuko hagaragaye umwe mu bana tadomwe kwizina mugabo nawe yiprononceje inyuma nawaza kuba garagara nk'uri karisho Saidoni Bazonkiza mugabo mwibuke ngo tuvuye muri situation idasanzwe twanditswe n'ibinyamakuru byo mu Faransa za l'équipe n'izindi ati le Burundi battu par sa propre équipe yo nkuru yari ku munsi wa mbere hari n'ikinyamakuru nabonye cyavyibutse ku munsi wejo kese birakira vyandika oya kiriya kinyamakuru cyavyanditse peut-être kubera iki kubera ko gishobora kuba cyarumarase ati harakandi kantu gashobora kuba hari ikindi kintu kibaye hariya hakujya Richard dufasha turonde buriya butumwa bwa Saidoni Bazonkiza canke se ari amajambo ya Saidoni Bazonkiza amatonde nari amajambo y'ujya undi muntu tunarabe reaction zariko ziraba mbega vy'ukuri ko twe duhagarara ku musaruro bien sûr bigaragara kuno munsi iyo umusaruro utameze neza twarabigarutse ko kenshi bigomba kuraza ishinga benshi bigomba kuvugisha benshi kandi umuntu wa mbere agomba kozwa umusaruro bien sûr ni uri kuri tere yaho ubwo burenganzira bwo gukinisha washaka gasoro washaka gatuma ko washaka umumenyereza muribuka ko ivyagiye biraba byose mu myaka iheze twagiye turaba muri byinshi kumva tumenyereza abaye muri equipe nationale amenyereza message ngozi menga nta stability afise haza umumenyereza baba mu staff umugabo tukumva ngo afise kontra wenyene staff yo nta kontra tukabona bamwe bavamwo
tuza muri air yaho turonse undi mumenyereza na waje na staff yiwe nshasha ukabona ngo ivyo vyose habaye kugerageza abana bari yabwira ngo umusaruro ugire gute uboneke. reka ubutumwa bwereka abantu neza abwereka abantu neza tubusome bien sûr. Saidoni bazongiza ati inzara nimbi kweli. Ndibuka igihe ca Etienne akiri umumenyereza w'Intamba mu Rugamba hari abajournaliste babiri bahoze baponda ibintu vyose dusinze ni maneno tunganije ni maneno dutsinzwe naho yo nibara kandi ntibatuka umukoca gusa nono n'abakinyi ni njia moja kandi ubiravye neza ubu niho bimeze nabi. Please kugera n'ama equipe yo ngaha ngo bashaka match ari Intamba mu Rugamba. Amakipe aya maklube muri Primus League akagira ahantu humva bipronounce akavuga ngo natwe muduhe amikare. None ubu baronse akazi entre parenthèses Intamba umengo ibiriko biraba ntavyo babona. Au mdomo umefungwa na voyage none ivyo bavyitiki canke bavyitiki inzara ugwamo canke gukunda igihugu asuive acashako mu Burundi. ayo n'amajambo ya Saidoni bazonkiza ati kuri ko Etienne aramenyesha makuru babiri atavuze amazina baponda twatsinzwe bakama bavuga amajambo atameze neza. Ariko uno munsi ko tubuze umusaruro ko batariko baravuga kandi nzi ko bakiramenyesha makuru nuko bararonse akazi muri equipe indani umunwa ukugagwa nuko izo ngende Intamba mu Rugamba bakora baba bazirimo. Twaruke kwa majambo yacashkirizwa numwe mu bantu biprononceje atavuzwe izina nawe aca bitereka kuruga gwa ati umukinyi kenshi umupira umaze gwera mu maguru kenshi wimukira ku munwa reka bamenyesha makuru bakora akazi kabo nawe umupira wanse ko urudandaza ushobora gutangura gutegura kazoza. Ivyo je nkibibona bien sûr sinatangaye ariko reka nigaruke rero ku musaruro ariko n'umuvandimwe yavutse kocha nawe yavutse adufashe tuzanira ubutumwa rero bw'umumenyereza serekariya tuba bw'umumenyereza hama tubikombine twe twirenganye. nabonye witwa Moise Ndayizeye ujya Patrick ngo hajije kwishura avuga ko ngo atishuye ntibazonkiza ngo yishuye baroteri canke Zlatan Ibrahimovic. nta kibazo Risha dufashe bagure buno butumwa buboneke neza cyane umumenyereza ngo nabwo tuduge ko hama twe twibandaniriza twigire kabisa. ariko twe tuko turagaruka kuki kukuraba mbega ibintu byo biriko biraba kwera resultat mbi cyane. Twe ko twabisesanguye cyane twavuga ngo Intamba mu Rugamba buri wese arabona ikijanye n'umusaruro ko bitameze neza mu Intamba mu Rugamba. Faut chercher les solutions. Sambo Patrick Mayano menyereza mu guseruka Gihugu aragaruka ati Tireste et restera une véritable légende du football Burundi. Aturi kandi uzokwa muri umuntu adasanzwe umupira w'amaguru mu Burundi. Comme je te l'avais dit lors de notre échange après ma nomination ati nkuko nabikubwiye cyangwa se twabiganiriye nyuma yuko maze kugenwa nk'umumenyereza mu guseruka Gihugu, jamais je ne serai celui qui effacera tout ce que tu as apporté à la sélection européenne. Ati sinzigera mba umuntu azoza guhanagura canke gufuta ivyo wakoze canke ivyo wahaye umugwi seruka Gihugu ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Tu as marqué l'histoire et cela restera. Ati waranditse amateka kandi ivyo bizogumaho. Je tiens également à te présenter mes excuses pour les propos tenus à ton égard par certains membres de mon staff. Ati mfashe kano kanya kugira ngo kwiexcusa ni nsaba imbabazi yene ugusabira imbabazi ikintu wakoze kwiexcusa ari kirundi ciza sumba gusaba imbabazi gusaba ikigo donc kwerekana ati ndababajwe basi n'inyifato yabaye sivyo. Je tiens également à présenter mes excuses
pour les propos tenus à ton égard par certains membres de mon staff. Ndababajwe cyane atariko ku bwanje urantunga sivyo nabivuga uko urambabarira kuvyo woba warabwiwe cyangwa werekejwe ko nk'amajambo na bamwe cyangwa se n'umwe mu bari muri staff yanjye. Ces paroles n'auraient jamais dû être prononcées et ne reflètent ni ma vision ni le respect que je te porte. Ayo majambo ntiyategerezwa kuvugwa ariko kandi ndavye icubahiro ndakugomba n'icuri ntivyakagombye kuba bikuvugwako canke ubwirwa amajambo nk'ayo. À l'ensemble de mon staff, je le dis clairement, je ne tolérerai plus aucun écart de conduite sur les réseaux sociaux. Kwizina rya staff mu gisaka g'Intamba mu Rugamba sinziyanganira ikintu cyose kijanye no kugaragaza ngo umuntu mu bijanye n'indero yarengeye ucanga uriya biciye ku mbuga. Désormais, avant toute communication publique, tout doit impérativement passer par moi. Nous devons être exemplaires, unis et responsables. Mbere yuko agira ikintu na kimwe gisohoka cerekeye twebwe muri staff y'Intamba mu Rugamba kigomba guca kuri jewe hama na staff tukacemeza mbere kugira gute gisohoka, kuko dukorera hamwe dutegerezwa kuba karuriro ariko kandi tukerekana ko ari twe dufise ububasha bwo gufata ibintu mu minwe. Il est maintenant temps de tourner la page, de laisser les rancœurs derrière nous et d'avancer ensemble. Ati umwanya ukwibagira ivyabaye ariko kandi tukabandanya dukorera hamwe. J'ai besoin de vous tous sans distinction pour atteindre notre objectif. Ati nkeneye buri wese atawe nkuyemo mwese ndabakeneye kugira ngo dushike ku ihangiro yaciye avuga ati la qualification pour la CAN 2027 ihangiro yo kuja muri CAN ya 2024. Ce ne sera pas la CAN de Patrick Sangwa, ati ndizoba ari CAN ya Sangwa Patrick, mais un moment historique pour tous les Burundais unis et fiers derrière l'équipe nationale. Atazoba ari igihe kidasanzwe cyangwa amateka adasanzwe ku Barundi bose bari hamwe kandi banezererewe kuba bashigikira cyangwa bari nyuma ya equipe Nserukira Gihugu yabo. Amajambo ya Sangwa Patrick nyuma y'amajambo ya Saidoni Bazonkiza ariko kandi yishuwe n'umwe mu bari muri staff yo mu Nserukira Gihugu Intamba mu Rugamba. Nyuma y'ano majambo y'uno wo muri staff umugabo azwi ku izina rya Sangwa aravuga ati ko ari umuntu wo muri staff yanje yubahutse kuvuga ibi nibi gomba gusaba ikigongwe ku izina rya staff yanje kuko ari umuntu wo muri staff yitwaye nabi. Ibi ntibihuriranye na vya bindi bisohotse mu minsi heza ati kuri resultat turiko turabona tubona umenga hari abantu ubunyamwuga ari buke tugomba guhindura muri staff yanje vyo kugira ngo turabe ko objective tuzigomba kuyishikako. Bo ubunyamwuga twobugarukako ariko kandi kubera ko abantu rero uno munsi bigaragara ngo buri wese ararajwe ishinga na resultat equipe nationale, nuko tuzi ngo hari bigomba gutegurwa kimwe kukindi atagisizwe inyuma kugira ngo tugere kwihangiro. Ihangiro no munsi Sangwa yatubwiye ni CAN 2027 nawe yanarigarutse ko no muri rogwete yandikiye umugabo witwa Saidoni Bazonkiza bivuze ngo nimba bamuhaye akazi ari vyagaruka ko mu itangazamakuru kenshi peut-être niyo masezerano ahari, ariko kandi nk'abanyamupira dufatiye kuri resultat twe amakenga niyobura nkuko n'umufana wese aja ku kibuga n'abandi bagiye batandukanye avuga ati amakenga arahari. Mugabo no muzi dufata karo nimba Saido hagezeho yipronounce numwe mu bantu umugwi Nserukira Gihugu bawuzi azi ico ugomba gutanga kugira ngo bikunde umugusoko kugira kure. Donc sinovuga ngo yinjiriye twebwe amenyesha makuru ariko kandi natwe resultat nizaba mbi nituze hano tubwira abantu ati resultat ziriko ziraba mbi dusesangura ari amatactique dusesangure peut-être aho twari tugeze naho turi no muzi twerekane ko bara makenga cyangwa ari evolution uzobiri ko uracakubiri n'umwuga wawe turiko turacakubiri kuko hari byo tazuba duhaye abantu kandi ari byo batwiteze ko peut-être rero no munsi Saidoni Bazonkiza ubutumwa yabwerekeje ku bantu bashobora kuba ari igihe bavuze tubona ngo nivyo hari cokosorwa mugabe ico gihe bimeze neza gusumbuka uno munsi bigaragara ngo umenga bimeze nabi ariko ataco bariko baravuga. turacari mu rugendo rwo gutegura CAN ya 2027 nkuko
n'ubuheruka muri press conference haje kuba match ya kivandimwe hagati y'abakina hanze b'intamba mu rugamba ndetse n'intamba mu rugamba z'abakina hano mu gihugu umumenyereza sangwa Patrick yabitubwiye ariko ugo rugendo nk'uko uri kurabivuga uno munsi ku ruhande rw'iwanje mararutanguye kubamwo ibibazo bigiye bitandukanye aho bamwe mubono kwita abakomeye muri no mupira w'amaguru ageza hano utangura kubona umenga amajambo yoba menshi gusumba ibikorwa nico umugabo imenyereza yaje kubibaza akavuga ngo nyamara amajambo abe make twese turi hamwe vyo gukunda gahunda yacu no kwisanga mu gikombe ca Afrika ca 2027 mugabo nkiyumvira ngo nimba haraho twigeze kuba twari turi vyitwa ko ari bibi ariko ivyo byita ko ari bibi no munsi naho tukaba tutakibifise dufise bibi kubirusha ni hahandi ariko haravaye amajambo kuko nkuko bivuze no munsi bavuze umwe mu bakinyi Burundi bufise canke bishobora kuba bwaratunze azi cyane equipe nationale isobanukiwe na mugabo yitwa Saidon Ntibazonkiza nayibereka izigenza uno munsi hari ibibazo ubona ukavuga ngo kumbure umumenyereza ko ari kuri tele yahawe akazi no kumurekera akazi kiwiwe atakumwinjira mu vyo akora komsa akamenya umusaruro ugomba kuduhereza nk'abanyamakuru ariko uno munsi niba tugeza ahantu umwe mu bantu bashobora kuba muri staff wumva ko kwishurana n'umukinyi kubera amajambo yavuze canke vyagenze guca na guca mbona umenga akazi ko kugira tuzoshike muri ya kane 2027 tukiriko turiyumvira karacari karekare urugendo ruracari rurerure cane gusumba aho twa tugeze yaratuwemereye yuko muri press conference aravye ahageze ategura koja mu gikombe ca Afrika ageze ku bica 70% mugabo nuno munsi ashobora kuza utwo do polemique tugafata vya bica 70% tukabibirindura tukisanga tugeze munsi ya 50 ukisanga ukwiye gusura kuzana izindi ngufu les polemiques zageze zirabaho kandi les polemiques genda zikunda kuko bigaragaza ko buri murundi wese aharanyotewe insinzi sivyo anyotewe ko equipe nationale iba nziza ku rugero novuga ngo rurengeye ubwo basi turi kuna munsi dufata karo kuri Etienne Ndayiragije uribuka ko muri staff yo yatangwe ari kubona Valeri na Hayo sivyo ya tubona Valeri na Hayo ava muri staff rimwe na rimwe agacisha ibintu ku mbuga ziwe ukabona ngo ubutumwa ku muri rafisi we yabwerekeje ko mugabo nta site izina ry'umuntu ariko ukabona ngo kame lo message we yerekeje ko yashobora kuba yamushikiye yego ivyo biba kuri Etienne ariko nejo bundi nyuma yuko abarundi twari ko turatsindwa na Cote d'Ivoire muravyibuka yarabigarutse ko avuga ati ntigishoboka ko abakinyi basigaye bakina equipe nationale ukamenga nibazi ivyo bakora nibitanga donc ni nkuko no muzi dusigaye tubona ngo mugabo nkabani rundi ahaguruka akavuga ati harano tamerita kwambara nimero ya Manchester muri iriya staff nako muri iriya equipe nyuma yayo majambo ya Valeri uribuka ko umugabo aswi izina rya arakaza makartir asa n'uwamwishyuye nawe nyine amubwira ati we ntacyo wageze ko tireka gutega iminsi aba bana n'ibindi bigiye bitandukanye ukabona ngo rimwe na rimwe ego ubunyamwuga burabura peut-être ugasanga umuntu afise message ari gutanga kumbura igira ico yoterera mu iterambere ry'umugise rw'inama mu rugamba mugabo peut-être akayitanga uko utariko canke akayitanga mu mwanya utariwe mugabo ubutumwa buba buhari biga ugerageje kwinjira ndibu ukabona ngo buri wese ararajwe ishinga nuko peut-être umusaruro utagize gute utameze neza kuraboneka kuko ugerageje kumva amajambo ya Said akanu yagarutse ko ati tugeza inamba mu rugamba dutsindwa na equipe y'abaloko abantu baje ku kibuga akageraho nk'umufana wa Dynamic ati ni muduwe match natwe ubu ni mu giduhe hakageraho n'umufana wa equipe dufata ngo Olympique zaravuga ati ni muduwe donc yerekanye ngo hagezaho umusaruro wacu ari mubi ku buryo biba uruvugo kuri buri wese akavuga ngo intamba mu rugamba nta kikirimo iyi ni message ikomeye kuko ejo canke hirya yejo tuzokwakira equipe ikomeye hano kuri Stade Noir twibaza ngo tugiye kwereka ko i Burundi hari umupira twisanga ikibuga kiragaragara kuko ari umufana avuga ati jewe ndavuye Ngozi ndavuye Igitega ndavuye Muyinga nzomara iminsi ati Bujumbura nagiye kwera match equipe nationale kwera zati niburi bro biraryoshe kubona umukinyi yatsinzwe mugabo kavuga ngo naco ndamwagiriza ukabona equipe yatsinzwe ukavuga ngo naco mumenyereza atatanze mugabo hariho situation zimwe n'izindi ziba hakagera abantu batangura ugasanga amajambo yarabaye menshi mu bantu twe twarabimenyereye ibyo gutsindwa urumva hagezaho umurundi avuga ijambo nk'iryo kumenyera akaziri
lezami nukuri ndakubwije ko nta Kumenyera kintu na akazi, kimwe kumenyera akazi. kibaho cyotuma witwa umurundi umbwira ko udakunda equipe nationale ufite ibyo kumbwira ngo ibi ni mvukano umusaruro apana kuvuga ngo barabiguteyemwo ngo wayikunze suri influence uri umunyamupira Aba ba- wisanga byanga bikunda ugomba gukunda equipe nationale aba mugabe bigafite umusaruro mwiza aba wabara bakinnyi bakina ku mugabane wa buraya abagwana na performance ziwe zimwemerera kwisanga muri equipe nationale kuko bujya gukinira equipe nationale ni nko kwitwa ko uri umusoda kanaka urugamba rutanguye umenya ngo si ukuharanira amagara y'iwanje ahubwo no guharanira Ubuzima ineza bw'igihugu. y'igihugu cyangwa ubuzima bw'igihugu kitaza kugwa mu maboko y'abagizi ba nabi ubwo bigusaba kwitanga utiziganya icambere ukamenya ngo ninza kuregeza ubwa mbere ndahasiga ubuzima ariko nikigira kabiri n'igihugu nzonda gihemukiye ni nako abakinnyi bakinira equipe nationale bagomba kuba bameze umenya ngo ndinze mba selection si kubera ari mwiza Burundi butunze ahubwo ni kubera ko bamisemwo nanje ubwo bwiza bambonyemo ngomba kuza guprova yuko hari n'abandi bari guhamagagwa bakaba botanga ivyo nari gutanga mugabo jewe naje ngomba kuza guprova yuko batihenze ubwo rero tumaze kubona equipe nationale y'intamba mu rugamba iba mu bibazo nka bino ushitangura kwiyumvira ngo nimba dusenyera ku mugozi umwe koko dufise ambition zimwe zo kumva ko equipe nationale yacu yotera imbere gusa ikintu ca mbere jewe nzogaruka ko niki nigeze kwivuga kuri Etienne Ndayiragije peut-être ibiganiro birahari kuri YouTube yacu abantu bazobiraba je Etienne Ndayiragije si ndamuzi nk'umumenyereza wa equipe nationale mugani tuzinanye ndavuga ati nanarije equipe Etienne Ndayiragije ayigeze naho twavuye kuko Etienne Ndayiragije twari tugeze kuri niveau yo kumva ngo Gambia twoyitsinda bitatu ikadutsinda bibiri mu igori ryacu twari tugezeho twiyumvira ngo kuko idutsinda ariko natwe tukankesa cyane bize ngo hari intambwe twari tumaze turatsinda ariko turankesa mugabo bikarangira twe ivyo twatsinze bibaye byinshi paraporo ivyo mu adversaire yagize iki yadutsinze yadutsinze tuvuga ngo rero il faut voir twaba duvize ikibazo muri defense cyangwa muri systeme y'uburyo tudefanda mugabo bikagaragara ngo offensivement il y a une évolution kuko uravye match intamba mu rugamba yo baratsinze prix de débit imbere yuko Etienne aza n'inyuma yuko Etienne asohotse sinibaza ko byopfa kukorohera kuvuga ngo match ni byaba bigoye mugabo n'umunsi wakwaje ati ndibuka twaratsinze Namibia bakwaje ati ndibuka Gambia bakwaje ati ndibuka ukibuka nga match zibishe 3 twatsinze 3B ukabona resultat ya 3D ukavuga ati resultat ya 3D menga abarundi maze kuba gwaje donc ukabona ngo turatsinda ni buri bitsindo bitatu kuri match tukankesa ibiri ariko kandi tukagaruka no kucitwa version abakenyi forme barimwo les amis tugaruke kuri forme za Jordi ego bien sûr peut-être imvune n'ubujya agenda akoreshwa umugwi baravuye mu cyaca gatatu baduga mu cya kabiri donc barako baragenda bevoriwa exigence zikaba nyinshi mu yabo mugabo est-ce que forme abakinyi bari bafise kuri Etienne nizo bafise no munsi forme barasubiye inyuma mu kijanye na bya bindi twariko turiyumvira ngo dutsinda byinshi ariko natwe tukankesa twarasubiye inyuma no munsi turankesa bwo nitukinatsinda ari gihe uno munsi wanagaruka kuri novuga ngo umugabo yitwa Sangwa Patrick nawe jewe ndabivuga uno munsi nko nabivuze kuri Etienne Sangwa Patrick ndamuzi umuheza w'umugwi Nserukira ya Gihugu ntanzi nkuko na Etienne nandi ndamuzi w'umugwi Nserukira ya Gihugu intamba mu rugamba n'abatakuzi muri make mutazinanye mugabo nkivugira resultat nkuko abantu bankurikirana ngaha ku radio bakeneye kumenya ati intamba mu rugamba resultat zimeze gute hama tugakora usesanguzi twitwaje resultat nuko ikigaragara no munsi aho twari ko turiyumvira ngo dukosore defense ariko dutsinda uno munsi twarasubiye inyuma kuko dusabwa gukosora defense tugakosora no gusatirizi tugakosora na shima n'imikinire kuko equipe yose muri rusange biragaragara ko twarasubiye inyuma hari n'abantu ncangira confiance ngavuga ngo kumbure ko Sangwa Patrick agikomeje kutwizeza ngo qualification muri CAN 2027 kandi azobara amateka yo guca Burundi arafise la fois parce muri press conference mugabo itaheze peut-être yari yageze ko atubwira agiye gukurikirana gute abakinyi bakinani wacu agiye gukurikirana gute abakinyi basohotse bari mu Rwanda twagiye turabura irengero nyuma ko basohotse nk'ika yabaye kuri Abdul Karim akagaruka mu giserukiro cy'intamba mu rugamba nyuma y'igihe kirekire kuva aja muri Mozambique atari bwasubire guhamagagwa mbega agiye kubakurikirana gute muri usanga agiye kubana gute na staff yiwe kugira ngo twizere kuko ashobora kuba ari ibyo yasavye muri FFB abona ko bagiye kumuha kugira ngo atangure no gupratika 100% urugendo rugana muri qualification ya CAN 2027 nyuma yuko bigaragara ngo izi kane zibiri biheruka vyanse mugabo objective ikomeje kuba CAN 2027 tuzofatira umwanya uhagije wo kubigarukako
ko ku munsi wa mbere mubabizi ko biba ari byinshi cyane ariko reka nakubwira ngo tigira ku nkino zigiye zitandukanye z'imbere mu gihugu no hanze y'igihugu hamwe na One Tibet umufatanyabikorwa mukuru w'ikiganiro cyitwa Classic Sport aragufasha mu gutigira ku nkino zigiye zitandukanye hanyuma nawe utangure